Amakuru atugira aravuga yuko urubanza rw'Abagirishya Jean Dodier wamenyekanye nka Jado Castar wari vice president mu ishyirahamwe ry'umukino wa volleyball mu Rwanda FLVB akaza guhamwa n'ibyaha mu rukiko akaza gukatirwa gufunga imyaka igera kuri 2. Aravuga yuko rero mu by'ukuri urubanza kubyana ubujurire bwe rwarutegereje kuri wa gatandatu Kuboza aho umugabo ubujurire bwe rwasubitswe kubera umucamanza atabonetse. Uru rubanza rero rukarwimura ku itariki 24 Ukuboza 2021 saa 2 z'igitondo. Nibagirishya Jean Dodier wamenyekanye cyane nk'umunyamakuru mu bitangazamakuru bitandukanye kuri Radio Sarusi, radio ya Kaminuza y'u Rwanda, akomereza kuri Radio DC, yaranahakoze aza no kuba umuyobozi cyane cyane muri departement sport, ariko yaje no kuyobora na Radio DC na TV10. Nyuma gato nibwo rero baje gushinga igitangazamakuru na David Bayingana cya BNB FM n'undi yarasanzwe bere umuyobozi, ariko akaba na vice president mu ishyirahamwe ry'umukino wa volleyball mu Rwanda. Akaba rero yaramaze gukatirwa imyaka igera kuri 2 gusa yaje kujurira, ndetse hari kumvwa ubujurire bwe ariko biza kurangira umucamanza atabonetse. Urubanza rukarwimira ku itariki 24 Ukuboza 2021 saa 2 z'igitondo. Tuve kuri inkuru bagire yuko ati turashoboye kandi tugomba gukora ikintu gishya. Ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga ku nkingo zitegerejwe kuri Afurika. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yatangaje ko umugabane wa Afurika ufite ubushobozi bwo gukora ibintu bishya kandi bifite itandukaniro, ariko bitavuze ko uzabikora wonyine. Yaganishaga kuri gahunda umugabane wihaye ho gutangira gukora inkingo n'ibikoresho byifashishwa mu buvuzi ubwo yafunguraga inama y'imisigera kuri 2 yiga ku bufatanye mu gukora inkingo ku mugabane wa Afurika PAVEM yabereye i Kigali kuva kuri uyu wa mbere Ukuboza 2021. Ni inama rero yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu bya Afurika n'abayoboye imiryango yo ku rwego rw'akarere na mpuzamahanga. Ubufatanye mu gukora inkingo PAVEM umusaruro wakomotse ku nama ya AU no ku muryango wa Afurika yunze ubumwe na Africa CDC yabaye muri Mata uyu mwaka. Icyo gihe umuryango wa Afurika yunze ubumwe yihaye intego yo kugeza muri 2040 ibihugu bya Afurika bizaba bibasha kwikorera inkingo zingana na 60% zivuye kuri 1% uyu munsi wa none. Perezida Paul Kagame yavuze ko hamaze rero guterwa intambwe ikomeye muri ayo mezi 8 ashize, anashimira ikigo African CDC na Afrika yunze ubumwe n'abandi bafatanyabikorwa batanze umusanzu mu gufata ibyemezo. Yavuze ko ubu bufatanye bwatumye Afurika itibagirana nubwo hakiri byinshi cyane bigomba rero gukorwa. Yagize ati ibibazo by'umugabane wa Afurika mu bya COVID-19 haba mu kurinda abaturage, gupima no gukingira, ati byatweretse ko hari icyo dukwiye gukora ubwacu. Afurika igomba kubaka ubushobozi bushingiye kuri siyanse n'inganda mu buryo bwihutirwa. Yakomeje agira ati dufite ubushobozi kandi tugomba gukora ikintu gishya kandi gifite itandukaniro kuba, ati tugomba rero gukora ibintu ubwacu ntibivuze gukora twenyine. Ubushakashatsi ku nkingo n'ibikorwa byazo ni ibikorwa byagutse, ati tugomba rero gufatanya twese nk'abanyafurika n'abafata ibikorwa b'ingenzi ku isi hose. Si amafaranga akenewe gusa ahubwo ni icyizere. Makuru y'igihugu yavuze ko kimwe mu byakozwe kuva inama y'ubushize ibaye ari itangizwa ry'ikigo nyafurika gishinzwe iby'imiti African Medicine Agency kitezweho umusanzu mu kwihutisha ikorwa ry'inkingo. Yanagaragaje ko ikorwa ry'inkingo ku mugabane wa Afurika ari andi mahirwe ku bucuruzi n'ishoramari ko bitarenze umwaka utaha bizaba byatangiye, kuko u Rwanda na Senegal byamaze kugirana amasezerano na BioNTech. Iyi nama rero yateguwe na Afurika yunze ubumwe, ikigo nyafurika gishinzwe kurwanya indwara CDC Africa, ikigo cya Afurika yunze ubumwe gishinzwe ubufatanye mu by'iterambere rya Afurika ODA NEPAD, ndetse n'umunyamabanga w'isoko rusange rya Afurika AFCFTA, igamije kurebera hamwe intambwe imaze guterwa no kwemeranywa ku buryo buzafasha mu gushyiraho amategeko azagenga inkingo zikoreye muri Afurika n'uburyo bwo gushyigikira ikigo nyafurika gishinzwe ibijyanye n'imiti. Mu gihugu cy'u Burundi nari ndabiciye ku masonga mu kanya, ibanki yitiriwe urwaruka yitwa Bije isabira abakiri bato na cyane cyane abigeme gukarihirizwa ubwenge mu bijanye no gutunganya imigambi yo gushikiriza amabanki mu ntumbero yo kuronka ingurane. Ubuyobozi bw'iyo banki bwabivugiye mu ruganda rwari rumaze iminsi 3 ruhuriramwo urwaruka ruserukira abandi mu ntara zose z'u Burundi. Inkuru ijwi ry'Amerika yabateguriye
yabateguriye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi mwishikirizwa na Desire Hatungimana akoresha ry'Amerika i Kigali mu Rwanda. Nkuko bivugwa na Mwakunze Marlene umwe mu barongo ishirahamwe ry'ugwaruka rihungura ibirato n'imikandara musato mu gisagara ca Bujumbura muri quartier ya Kamenge, ugwaruka rw'abigeme si benshi bashobora kwitunganiriza imigambi neza. Kubw'uwo mwigeme haracakeneye ko ugwaruka ruguma ruronswa inyigisho kugira ngo rushobore kuja ku rugero rumwe n'abahungu mu bikorwa vyo kwiteza imbere. Hari ugwaruka rubizi mugabo ntabwo ari benshi, ni bake yabazi gutunganya imigambi kubera cyane cyane abagore n'abakobwa twaboneka nk'ukumengo ari abantu turaba gusa ibikorwa by'imuhira, tutoshobora gukora ibintu bijya na biriya. Mugabo uno munsi duhamagariwe abagore abakobwa kuja mu bikorwa by'iterambere tukabereka yuko dushoboye, kubera tutazi kurondera uco usanga tuja mu ngeso mbi. Mugabo kuri twebwe twaje muri izi nyigisho biradufashije cyane, ejo tuzogira ico twimariye tutarinze kuraba imifuko y'abavyeyi, biradufashije cyane. Naho Oda Nduwayezu wo mu Cibitoke ca Rugombo mu burengero bw'u Burundi abona ko umwigeme atoroherwa mu koronka umutahe, ariko yakoze neza umugambi wiwe arashobora kuronka abamufata mu mugongo. Uwo mwigeme ari mwishirahamwe rihingura amakara mu bucafu avuga ko nishirahamwe ryabo ryashoboye kuronka ingurane mw'ibanki y'ugwaruka. Uburyo ntibworoshe kuronka, ariko iyo watanguye urashobora kurondera umuntu aguha amafaranga makenya ugatanga umugambi wawe, hama mu gihe ubona ko umugambi wawe wawutanguye ushobora gutera imbere uraja muri banke bije, hama ukagira plan de faire yawe, hama ukayizana bakakuha ingurane ukabandanya igikorwa wabanje gutangura. Turi mu bo bamaze guha amafaranga kugira ngo tukore miliyoni 24 kugira ngo tubandanye ibikorwa byacu bivanye naho twari tugejeje. Turi mu makoperative imaze guha amafaranga, barashitse no kuri tahaye bararaba ibikorwa dukora kugira ngo bashobore kuduha ayo mafaranga. Christophe Ndagijimana umuhinga mu bijanye no gutunganya imigambi avuga ko kenshi ibituma imigambi imwe y'ugwaruka ihomba ari kubera ko iba yizwe nabi. Ibintu nyamukuru bituma umugambi wunguka ntibiheze ngo vyisungwe. Kugira ngo wiyumvire umugambi, nimba ari unité de transformation, il faut d'abord penser. Nimba mu Cibitoki bari bagize transformation des demandes, mu Cibitoki myembiriyo, transformation des passes iriyo, muga mugaca mwitwara Bubanza, mugasanga nta myembe iriyo canke passes iriyo. Murumva yuko muca mukora kandi muhomba, kuko bizobasaba kuzana za matière première ari mu Cibitoki, hanyuma muheze mugire transformation abubanza. Hariho coût supplémentaire ya transport de matières premières iba yiyongereye mu mugambi wawe. Nukuvuga plan d'affaires yanyu ifu yerekana yuko ibyo mukeneye byose kugira ngo umugambi uje mu ngiro, na cyane cyane mu bijanye n'inyubako. Sixten Yuhire umuyobozi mukuru w'ibanki yitiriwe ugwaruka avuga ko igikorwa cyo gukarihiriza ubwenge ugwaruka mu gutunganya imigambi ari igikorwa bazoguma bakora. Sixten Yuhire avuga ko rimwe na rimwe ugwaruka ruzana imigambi itanditse neza bigatuma basubizwa inyuma kuyinonosora, gutyo imigambi yabo igateba kuronka amafaranga yo kubiteza imbere. Gutegura neza imigambi ni igikorwa tubandanya dukora kugira ngo ugwaruka rutegure neza cyane gose imigambi nk'uko tubyifuza. Tubandanya tubigisha, ubona twakoranije abigeme cyane turi kumwe na Onifame. Imigambi bazana n'ivyo iba iteguye aho bageza, mugabo uko iminsi niko bagenda tubona yuko bagenda bayinyanyura bayitegura neza gusumba. Nukuri twakurikirana bamaze kuronka ingurane baronka nazo bakaza kandi ku nyungu itabaza cyane, kandi n'inyungu basaba mu zindi banki n'amakonferensi dukorana, kuvuga ubu tugeze 7% niho turi ubu. Uwo muyobozi mukuru avuga ko kuva batanguye gukora bamaze gutanga ingurane y'amafaranga ku batari bake nk'ingurane ku mashirahamwe y'ugwaruka, ahamenyesha ko amashirahamwe arenga 1000 yamaze kuronswa ingurane, kandi agashima ko abarose izo ngurane bariko barariha ideni neza. Ugwaruka nezerewe cyane gose n'umugambi wa leta wo gushiraho iyi banki, ku buryo amadosiye twakira ari menshi cyane ku munsi, kandi tukaba tumaze no gutanga ayatari make dushigikira imigambi yabo. Ngubu abagwaruka rurikiye mu mashirahamwe y'amakoperative cyangwa amashirahamwe no kwita entreprise commerciale
bamaze kwemererwa guhabwa ingurane bararenga 3,000 nyumva ko ari benshi n'abandi rero twakira ku munsi bava mu mihingo yose y'igihugu rero barishimiye cyane. Umupfasoni Janet Kem aserukira ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho agateka k'umukenyezi Onifa mu Burundi avuga ko mu gihe umwigeme yoshika ku rugero rwo kwitunganiriza neza imigambi imuteza imbere yoba ari intambwe ikomeye mu gushitsa amasezerano y'i Beijing kubijanye no gukuraho ubusumbane hagati y'umugabo n'umukenyezi. Desire Hatungimana urakenuye tukiri kuyavugwa ku Burundi abanyagihugu bo mu karere ka Nyempundu muri zone Nyamakarabu commune Mugina intara ya Cibitoke turi mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi bamaze imyaka 2 barateshejwe izabo n'imyuzura y'imvura ya babo muri amazu itwara n'indimiro basaba gufashwa tumwe mu tuzu bari barubakiwe bemeza ko tumaze gusenyagurika mu gihe hari n'abavuga yuko batigeze baronka inzu nimwe. Umenyesha makuru ry'Amerika Nairobi muri Kenya Elojurika neza afise ibindi kuri no nkuru. Twebwe amazi ubwoba dufise inzu kubera zibomoka cyane umuntu bigezeho n'inzu yoyihunga karara hanze ahubwo umuntu akabura ishitingi yorarama. Uwo mukenyezi Joseline ntiranyibagira muri site ya Gisheke ni muri zone Nyamakarabo muri commune Mugina intara ya Cibitoke mu buraruko bush'uburengero bw'u Burundi. We n'abagenzi bahaje inyuma yo kuri zabo n'ababo mu myuzura y'imvura yitanishije amazu n'imirima mu ijoro ryo kuwa 4 rishirwa 5 ukwa 12 2019 yemeza ko basana ba mu misaka